bavukanye mwese ndasubira kubaramutsa amahoro y'Imana. Uyu munsi ndi n'akanyamuneza wo kubana namwe ngaha iwanyu. Ndazi ko mwarimo nkumbuye ndagerageza nzanye ngaha iwanyu kugira ngo twifatanye mu gisabisho cy'uno munsi dushimira Imana kuko yama ibungabunga Uburundi bwacu. Umwungere wanyu yavuze ngo hariho nabo ngo nkoresha ahubwo nabo dukorana kuko umwami wacu ngaha mu Burundi ni Imana kandi twarayimitse twese, rero turi abakozi bayo turakorana. nje kubakingurukira ku gisabisho cyanyu mwamuriko muransabira. Uyu munsi wije umwaka ugira gatatu munshinze kubaja imbere ngo ndabarongore muri urugendo turimo rwo kubakira ubwami bw'Imana ngaha mu Burundi wacu. Ndetse no kuba ngaha iwanyu kuko n'igihe twari turiko turimenyekanisha, murazi yuko mwantekeye igisabisho turi hari Inyanzarake. Ababungere banyu bose bari bakorana Inyanzarake barantekerera igisabisho, none ico gisabisho kingejeje kuri uyu mwaka ugira gatatu ndemye. Imyaka itatu simike urongoye nk'ihanga ry'Uburundi ryaciye mu bihe bigoye. Ivyoroshe kuko burya abaciye mu bihe bigoye bose muze murabe na bene Israeli nabo nyene vyari bigoye kubarongora. Murabizi yuko na Yesu ari Yesu yaravuga ntibumve. Abantu bato bakamwumviriza bakanezerwa, mugabo ugasanga abakuru muri abafarisayo ntibemera. Mugabo yakubizako. Murazi yuko Musa arongoye ihanga rijana mu gihugu c'isezerano ntivyamworoheye, kandi wewe n'Imana yabiyereka imbonankubone mu nkingi y'igicu ku murango no mu nkingi y'umuriro mw'ijoro. Mugabo nticabuza yuko bamwangira. Rero abantu baciye mu ngorane nyinshi, umutima usanga waramaze kuja mu kirere, yamabona ibintu byose biteye ubwoba. Ariko kubw'ubushobozi bw'Imana byose birashoboka. Ndibuka umwaka wa mbere twatanguye bigoye, twese turi mu kajembegete turavyibuka twese, ntivyari vyoroshe. Kugira ngo mwebwe ntawe gira ubwoba kuko turazi icari c'Imana. Twari mu bihe bigoye, camwiyumvira rero ari wewe Imana yashize kurongora ihanga, ugasanga bose imitima irahagaze. Ariko kabanze nti Imana twarayimitse, niyo mwami w'Uburundi jende umukozi ikaba ariyo yikorera. Hajya nk'umwaka wa mbere navuga nti mbe nk'ubu tworima ntibimere ko umuntu arima akazabona arahaje. Hajya ntabigira ubuhinga ngo barazi ingene bimera, ntawe ubizi. Kurya mutazi ingene umuntu abaho. Hobo wiyumviriye kuva ukira kayoya ukazona ingene umeze uno munsi, ukazosanga urihebuye ntibikunda. None ayo magufa yavuye amaja
tuvugishe kuri ayo magufa kugira ukomere uko byavuye amaja byerekana ubushobozi bw'Imana. Hose naremeshwa nuko abarundi mwese mwaguma muzamuramurikira ubutumwa utirema turiko turagusabira. Abanzi ko mu ijambo ry'Imana handitse yuko babiri cyangwa batatu bashize hamwe bagasenga ati ibyo muzawusaba byose bizobabera uko. Mugabisaba iki? Kwemera. Nawe urasenga gute utemera ko biba ntibiba. Igituma twebwe biba rero turasaba Imana twemera kandi kaduha. Rero mwabonye igihe imvura yagira itare mwarabibonye sinzi ingene umutima mweranda yanjemo tubwira abarundi ubu nyene bose bafukame basenge imvura ndayiba. Sinzi ingene byaje mugabo ico nabonye nuko nababwiye ni twese dusenge kandi imvura ikiraza. Ico nico nzi kandi ndacemera nta murundi bagitekera. No munsi dushitse mu gihe ciza cyane ushitse abarimwe twese twimbuye ibintu bimeze neza kuko no kurongora abantu bashonje n'ibyoroshe. Musa baravuga ngo turashonje bakagumuka kandi bo byaranumvikana ko bari bafise aho bariba. Twebwe rero turanka kurima tugaca tuvuga ko dushonje kandi Imana yaraduhaye isi nziza imera. Musa baramugora bashonje mbere barose ibyo barya nabo ngo yadushaka n'akanyama. Abantu burya twaba dushaka twiza iminsi yose barose amana bacapa ngo dukeneye akanyama nako. Murabona ko bamuruhishije gushika hasaba Imana ati basi nyicaje rero sijewe aba bana ni wawe sijewe n'ababyaye sijewe n'abateye igise none rero basi mfume mpfa je nigiye. Murumva ko yari yarose gutwara ihagararo ntibyoroshe. Nicyo gituma no munsi ndanezerewe kandi nkanezerezwa no kumva musabira kugira ngo Imana igumane nawe. Mubandanye dusaba Imana igume ngaho iwacu tuyimike turime twimbure imvura igwe hanyuma natwe tugire urukundo. Imana ntishobora gukunda ahantu hatagira urukundo. Benshi ndahamura abavyeyi musanze abana banyu bariko bararyana muhira murageze iyo babanduranye tukavuga uti kundane bana bakanka ukabona baguma bari mu ryana hari n'igihe uvuga ngo reka ndabareke mbaze kwitemberera ndagaruka vyahoshotse. None Imana ibonye abarundi natwe turi mu ryana mwibaza ko yoza. Nico gituma twari twaragize umuvumo kubera urwango twarankana turabiryarya. Imana ntishobora kunezererwa hano ntawe mu gusanza abana ariko baratwenga bakina banezerewe uri umuvyeyi nawe wumva unezerewe. Nico gituma rero natwe abarundi ko twarose iryo bakwe tukaba tuvuga ururimi rumwe tukaba turi umuryango umwe natwe rero twerekana urukundo kugira ngo Imana nayo inezerwe ikigume itugirira neza kuko n'ubundi yatugiriye neza. Ndabakengurukire rero kuri uyu munsi kubona mwanyakiriye n'ubweze ndabona akanyamuneza kari ku maso yanyu nanjye ca numva mpimba. None rero mu kurangiza nagira nsubire ndabasabe ntimuruhe ubusaba ntaruha mubandanye mudusabira dusaba imihezagiro ku Mana. Mwese rero ndabifurije kuroranirwa Imana ibahezagire.